kawaida écouter ni swaga. En fait j'ai écouté les anges. Bingizemo. En fait j'ai écouté les anges gituma j'ai écouté no muri boîte mandazambaye. Mugabe bizarre. Urazi gituma. Voilà. Urazi gituma. C'est trop bizarre mon frère. Et trop même. Mugabo ma vie c'est je no mu clip uzurabi ndashobora no kwihenda gusanga ndazifise. En fait je ngene meza ama écouter ko yajewe telefone yanje. Sinkunda kwisora mu bantu. Kandi kina telefone yanje jewe niyo biro yanje. Donc niko kazi. Rero iyo ndashyize mu fuko ko atasonira ishiramo ishobora gusona sinda yumva mugabo nambara ama écouter nawo message yinjira ni pum rukurumva donc bisigure ko je business anje ko ndasikura mu telefone nizo kuba nambaye ama écouter kujya kumyero mba nayambaye no mu kuryama ndayaryamana ucu usanga bazumene hajye usanga rero ndibagira no muzima busaze nkunda yafise kibazo umuntu anyibukita mon frère mbabare ndakwaze kino kibazo hageze mu mwanya w'ibikorwa wiwawe hamwe na madame wawe sivyo uguma wambaye ama écouter nyine yaya shobora kumunda sambaye amaziki koroje nyene urumva mu bintu je ntishiramo ubundi yari komedi yari hangaya ko no ubundi je ntishiramo je sirambara ama écouter ngo babandi ngo swat ngo agira yumvirize audio je écouter zanje nka telefone ibiri ngaha urumva donc tezanye ziringa kugira ngo nawe kungira message ndayumve kugira ngo cifata telefone usuretse ko bigwaza none nimba bigwaza ama vie c'est ma vie mugabo mon frère nimba ugize uravye uko naguciriyemo mani ibintu byinshi kandi umuntu wese ugira kuri ikintu abafise igituma sivyo abafise n'iginano abafise n'ikibiteye sivyo donc je rero kuba bimeze uko je ndashobora je nyine kenshi biyabimba ko nkire tuva mvuga wayi nambaye amakuteri nkayakura urumva byamaze kunyingiramo kandi nuko nyine mugabo jewe ikintu umaze kugera kuri yo level yuko uri kumwe n'umugore wawe hari ahantu mukamuko murakora ivyiwanyu hari ahantu ukabuguma wambara amegote bisigura yuko na respomoha kawaida fa ko mufatira umwanya madame nta muziki burimo isura tawo ndabitahura message par exemple radio message muri appel iri direct muri kumwe ubigenza gute ubihagarika mushamuhagarika action hama mukacamo est-ce que kubera iki mu bintu byose wiyumviriye mugore wanje turi muri action oya twifata makata ndukanye oya makata par exemple basi muri night club sivyo umuntu aba yasohotse kuryoherwa sivyo umengo ucuba perturber en fait jewe ndibaza yuko umuntu wese afise nyina bayeho wewe nimba wanzi ko no en fait ari ibintu umuntu ushobora kubona ko utokora ubwo wose ukora ubwo kandi bikwiye kubangamira kuko si wowe uri kubikora man abafise igituma ari kubikora kandi urumva ni nkuko we Kaboss akaboro wambaye kakarato ari undi murara yavuga je shobora kwambara kantu jewe mugabo urakambaye kandi wo kambaye nka style kandi karakubere kandi urana gakunze mugabo n'undi murara yakubwira je yakashobora kwambara urigera umutsinda Alvin muri debo nakuna kumva yama kusinda jewe nafise nyene meze man kandi jewe ikintu nimba ari je nagishase gukora jewe ingene rero meze mu buzima ko mumera jewe sinigira ndeka gukora ikintu ukora umuntu mu buzima uraba wewe nyene ma interview wawe tu jewe nyene sishobora gukora ikintu ngo kubera ngo kanaka ngo ntambone ngo kanaka ngo ntantwenge ngo kanaka ntanciye kwigisha jewe mvuga ati Alvin ico kintu urumva ko gikora okay urahanurwa Alvin hanurwa mugabo ku bintu bidashoboka shobora guhanurwa none nko kubiya ngura ama écouteurs nta muziki mandi ko ndumviriza every second ndagusigura impamvu je maramba ama écouteurs kubaza ingene ubigenza kugira ngo ushobore yo power nitwo twakubuza mugabo du notre part mon frère Mengo ni manque de respect mu bantu muri kumwe okay si c'est ça c'est ton problème nyamuzogera ahantu uronyiba kujya kuri kumwe nanyi n'icubaye mukuru w'igihugu ucuma wambaye ama écouteurs kubera yuko uvuga ati ngo niko sanzwe meze sisho no ahubwo nyene umuntu aribagira asho kubya ama écouteurs okay sorry nkuko mwavanze kwivuga sishobora kuyakura niko meze je ngako umunsi wavyibagira kabikwibuza nawe nyene navyizogira kenshi ni kenshi ama écouteurs ni kwenda maze kubimenyera man nkuko tuntu two maboko ari umuntu aturyamana mugari n'umundi muntu no muri dusha tutwara mugari undi akaryamanye mvume ngo ari jeune afuma vyuka mu gihe agakure donc abantu mafisinyire bameze man okay twagiye abirinda kusinza baba none je kugira usinema uragoye cheers basi mon frère cheers umwavoka vraiment ko jiwe man dufuma nyine man je ndumunyabuluri kandi matiko bavuga ati nta munyabuluri asindwa man niko bimeze kuva kera niko bavuga umva kugira usinde umunyabuluri ashira kandi iyo umuntu agofera cyane bavuga n'umunyabuluri kuko kugira usinde bro man ushobora no kuzana ivyemezo tukabishira ngaho mwaka kugira wapi kweli urumva tashobora ati ni blanc ukavuga ati ni noir kandi nkagusigurira ko ntusigurira ko ari noir yari blanc hinje mututi akanware
Voilà, c'est ça exactement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Akakarakanwe twachaze gucishamo kubera hari ukuntu nyine abantu bose bakora ibintu nk'ibi usanga nyine badudurira ko kuri sije boom gusa ari uve ayingana Karababa iki mugabo urumva rero utuntu nk'utu yabikeneye ko tutwenseramo kubera kandi tuboneke ko dutandukanye n'abandi si ngombwa abantu bose tuze turatanga ikiganiro rimwe ngo hello family it's boy Kaboss for it kandi Kaboss asanzwe abikora ugasanga mugabo uramaze kubona ko hari n'abantu bakwigana ugasanga nawe nyene kwa kumwe no kubya hello family ugasanga nawe nyene kuburyo je mbona directement nkavuga inspiration ya Kaboss donc rero hari ukuntu abantu tuba tuzi ibintu bitangura rero nkuko nabikubwiye jewe ndi bashaka haje n'ikindi kintu apana yuko ikintu kiba kimeze nk'uko voilà c'est ça donc ikiganiro ni Karababa umutumire wacu uno munsi ni Kaboss for it sinzi ko mwayibonye kubera rero ari umujournaliste nawe nyene that's why yashatse kugofera kandi nabitahuye kubera yuko iyo abantu bahuye ni nko iyo baraperi bahuye salutation iba ari freestyle donc foi ko muyitahura kandi mutahuri ko atagwa nkururi mu gukora abandi bantu batangura gushinga amatwi we mugabo nivyo sha ibintu mugabo none Kaboss cyari bikenewe ko nta bifu ntaki umva ngaha we are family sivyo amana namwe bagesha mugenzi wawe usiko keshi ngunda kwibagira ndabite bra namaze no kuvyakiya by the way Liza Carla sha nabonye mengo c'est bien quoi ibisuko washapfuye tujye gukora wahinduye no ndi genre nukugira ndatanu kuba umufana wawe kuko igihe twatangura n'abandi bose batuzana naho tugeze ndabona changement ikomeye cyane ibintu bigenda biraza buke voilà ni Karababa rero agapiripiri kari ngaho isambu siri ngaha Kaboss for it toza kumubaza ibibazo bimwe sari mu journaliste mugabo muganga jigangi muganga nawe nagwaye ngo yaje yiteguye kugipiripiri yavuze ngo ajya kubwira undi muganga y'ibana mani kugura mani ndabico ngwaye kuyika donc karibu cyane grand frère asante sana kimwe mu bintu novuga nuko iyi show yanyu ndayikunda fo gusa defoni imwe haje umutumire ngaha hanyi sambusa netihera Jean ikiganiro ge sambusa starahera mugabo uyu munsi soko biza ko bimeze mon frère donc avuze ngo uno munsi sambusa zihera avant ibibazo bon on va voir je ndiyo sayiko abantu kandi urumva wowe niko uri umunyamukimane rega rundi abavuga ati imbere ya kamera reka nta mpamvu nimwe ariyo kwimanze urashaka kubandanya rero kandi ndiyo sayiko kinashika nyine nze aha intro master intro ego exactement gusa tubagiye gushimira ikibanza ni le flamboyant tuyishimiye cyane mu to twibagiye ahubwo nashaka ubivuga jewe kumbe nizo nakano wasigarije sisi kuri ibona je ikibazo singunda kubivuga cyane nca ndabisinira kuri donc byari ibintu nabashaka kuvuga wowe ugacuvuga nataboye le flamboyant ikibanza ni le flamboyant niho ahantu tukorera hatese cyane hari n'umutumesha hakunda cyane nze background inyuma cyane gose yamwe mujinga Kaboss oya ndayiruka musaba ya bori yabuzi ahanye nabandikita urubyiho bamwe twaburi nga njya kabiri by the way njinga donc cyagimbe cyagara bamaze gutera imbere cyangwa bari kwimbere by the way hariyo period dusanga duha amashugwe umuntu atagihari mugabo mbabarire ndamuye amashugwe Alvin ari mu bantu bambere nikora Kaboss delivery ndamushiringa muhira kumwe na madame wiwe before ko nsubira inyuma yaranyicaye kakambwira ati petit kora ukuntu Jean yarabaye source de motivation ya Kaboss kuva muri Siren Vibes TV jamani imbere magazine mon frère ndagwa amashugwe nginga cyangwa n'abandi urabibabwira ndabibabwira bose kandi ndavuga muri kamera urumva ni bose urazi gituma man twese mani kugira dushika twitwa twarakira ibintu byinshi kandi ubona n'undi muntu nyene struggle nyene canke effort ari arakoreshwa avuga uyu mujama afise effort nkazazi ndizi wanje nikoruko bacumubya rero sawa mujama rero je kubyanda mu imitwe mani ntacu bitwaye kuko ateye imbere niterambere giwe kandi razazonshimira imbere uravyibuka yuko bari n'ibintu byinshi cyane before ko urabanza kumbwira yo bro je ndashaka gukora uku tudabikore gute akubwira yabana mani nuku kandi nkakubwira mani isinye mani nta kibazo bro kine risque rien à rien Chogial finya bamugihosha namushiringa yamanyicara ikimande petit kurukunuko sometimes nyo misosa ari gena ijya ko nande uko grand frère yagiye musoso uzimvye restaurant zimvye vraiment bro
yego wallahi wewe watagase ku long time bambaze jewe nyene mani y'ubuzima bugukundiye urabutakasa apana no kubujya kubutrakasa for sure y'ubuzima nyene bukunze mani urabukubita kubera ubuzima tubayemo nubwo twifuza amahanga nugo twika kuri Instagram FB nyene ubuzima mani everyday twifuza bro yeah ikibazo ca mbere giherino cyo kigize urumva banzu bindi kwanza hari ikintu ushaka no je mani ababwira before ko tukora ikiganiro before ko tuzatura ibintu sometimes yeah nabonye kijya rafotse izi foto urukiri mu mekanisi yego eski waribaze ko umunsi umwe mani wowe uzosora imipira ya Kaboss for real abantu bose bayigura n'abana mu babosi bayigura cyari kigoye cyane iyo ndoto yari kure cyane eski uno munsi wicaye ukaraba Kaboss wacagiye n'ubu eski nturuvuga mu ngo ni miracle yabayemo hagati ndavye Kaboss wa 5 ans après ndabona yuko bro nekimana yitwa imana twese nuko asante grand frère rahira man je jure de dire la vérité rien que la vérité. OK, je jure de dire la vérité rien que la vérité. Liza Carla watanguye kibazo cya kabiri sinzi gituma watanguye kibazo cya kabiri. Icyambere cyo kurahira. Yego none se wayi. Icyambere cyo kurahira mbiki kibandari. OK, ndibaza ko kibazo cyambere cyo kibazo wewe parce que uvuga les femmes d'abord. Ah, OK. Bashaka kuvuga mu celebrity crush wawe mu Rwanda. Celebrity crush. Yeah. Aririmba canke wari wese mu celebrity. Wari wese gusanye no mu celebrity. Azwi mugabo azwi mu mekanisiye mani ngo umucelebrity. OK, jewe Mokenzi. Monia Fleur. Sinabatido? Ah, umwe. Ariko Carla je ndibaza yuko Mokenzi cyane umucelebrity crush w'abantu benshi rwose. Ah, Mindure. Ufite nuko nyene rega nuko nyene kibazo cyishe neza ahubwo nyine nashastinye gushema akantu kubera abantu benshi cyane en tout cas mona no influencer akomeye cyane kabisa she's my fave ifo iko bimenya yuko ari umuntu kuko no mu Rwanda man no mu Rwanda ari abantu tuba turi kumwe umva vuga ngo reka kubwe shakitwa kakarivikazi oya lifestyle ya muntu urayibona yuko kamuna shango mu Burundi kabisa kandi niko gakobwa kabisa tuba tubona ko gatwika kabisa afise lifestyle y'umuntu wo hanze undi muntu yarabishoboye nuko nyine umengo social media sikirenga very nice ebe nice social media nyene sikirenga ntago azikoresha social media umva si ugwango cyangwa si oya c'est juste un clin d'œil ni bon yiwe kuvunira akagohe urarenze cyane kandi wari kuburenze kutana mona kuko umuntu waramutangura mugabo mona yakurushije kubera mona azikoresha social media very nice arazi kwambara arazi man atena neza man atainziza belle fo mugabo ntazi kwibranding that's why mona ajya abakobwa bose bunga okay kibazo cya kabiri ni urafise umushuga mami si ari ego umufisi niki kintu ubona iyo kote shakwa izibiri si ashakwa oui cyangwa non peu importe fait si ari oui niki kintu uramufise niki kintu wamusabye en retour kugira ngo cyangwa nayo muto office niki kintu wo musaba une fois ubona ko kwemera je namushuga mami fils uramugabo yaba ndamufise je mushuga mami kintu namusaba namusaba ku investinga muri carrière yanje amin matos ndazironye sivyo kuko shuga mama bayifashe neza grand frère niyo mama cyamwita umushuga mama voilà bayifashe je sinibaza ko namusaba mayira yo kwambara y'ikino je namusaba ati please matos za camera lighting bikini wanda bifise mugabo bashuga mami bubu nabo biheze baracakubwira ati subiza twanje aba mu mufitane contrat hehe ko yo barabiguhaye yarabiguhaye habonande ku buryo habonande ufite ivyo babikabaye muri badacika ufite urumva Kaboss naguciriyemo akantu amasukuna hari n'abandi hari nandi makuple usanga bahebanye usanga umukobwa akubwira ngo ya telefone nakuguriye uraba ngo kanaka ngo araje ngo wayimaye habonande kubaza daboro ninde je uje ngure telefone hejya iski je ndikimuga ku buryo man je ndiyaza yuko nakumarabaza ku buryo yera abantu gute uja gusaba ikintu hayi umuntu man eske amakuru yose baragwirere ese yamusubiza man arabiragoye ukikonzi umuhungu n'umukobwa ari umuhungu akoresha energy nyinshi eske naje no kubya energy je nakoresheje mu yose turi kumwe
wewe ukamubwira amapere mwavuganye mu ijoro utaryama uko urasomesha ukamubwira n'ivyana byinshi waciye amazi kubera eske wewe amafaranga vyari kumwe ntakora hari abantu babikora mugabo Alvin tuvyibukanye yuko umushuga mami canke abashuga daddy baba bafise power peut-être mu nzego zitandukanye ashobora kuvuga ati kaya gasore ndashaka uje kanyakira ibintu nk'ivyo tu agakoresha power ico kintu tucibuke mugabo niyo mushuga mami yoshaka gukoresha ingufu yoba yisuzuguje kuko deja babimenye deja cyangwa iyo kuva bamaze kumenya yuko yari mushuga mami wanje en plus ari karansaba ivyo bintu umva ko ari kansuzugura je ndibaza yuko niyo bishira en dehors gose kuko urumva deja afite pouvoir hanze est-ce que nawe ugenda kumena ibanga y'ivyo ingena ameze je ndibaza yuko naje numubwira hiwe iyo agaciro n'amaraso ufise uri kuransaba ni boka wanguriye bro tubandanye icyo cya gatatu gawe okay uhora usoma message ya followers bakwandikiye kuri Instagram mugabo ukareka kwishura yego nkayahe cyangwa ufate kuri urumva ariyo message zindi usanga ngene ari hey urumva sometimes izonyo mengo d'une part nyene since hari abantu baza bakadudurira kico shaka gusaba sivyo kandi ukabona kino kintu nivyo mugabo hari abantu usanga ari juste hey ni sawa ukamwishura ejo hey sava sasa tutoka muri hey ushobora kugira isambusa atapiripiri kuri ishuri neza ati grand frère nishuye nabi ko mukanye gomba yiki izina ry'umuntu wange nta muntu n'umwe abura umuntu yanka kwisi akavuga je ujya mu jama cyangwa ujya mu sister sigu yanje na gato duizina utaduha izina cy'igipiripiri nta muntu n'umwe kwisi abura umuntu avuga jewe ujya sigu yanje kabisa duizina ry'umuntu wange ndamwanga physiquement ndamwanga uko cyari cyo cyose yo barakore mugabo ukamwanka apara ngo ivy'ubuzima ngo yarakwiciye mama mu buzima busanzwe kandi ndazi twebwe abajene ntitubura umuntu uvuga abantu ujya mu jama jewe sigu yanje kwira kanaka hariyo umuntu ari mu entertainment yarankoreye amakosa cyane bavuga izina nazina giwe mvuga ikiri mina Bless gusa hariyo umuntu urashiramo hariyo umuntu ari mu entertainment yankoreye nabi kandi tunahuye Alvin ahaciye je sinshobora kuhaca c'est vrai donc no kumura mutanshaka kumura sinshobora Carla ni bifu sesa urumva nyine urumva iki kibazo gituma kiora kigora kwishura abantu benshi kubera mani nta muntu abura umuntu nyine yavuga je mu buzima mu jama naho kandi je ndibaza yuko umuntu ndamuvuze zero zone ko ndamuha power uko ndabibona jewe sufti witwara bashaka tubwira aho amaze gukora ikaha gutakarisha akazi akazi eho amaze gukora mu kazi amakaca bigira gute uhakwa gutakaza kuri eho okay ari mu artiste twakora ikiganiro l'artiste arazi kandi arakomeye mu Burundi frère tunamarisa kufanya emission grand frère ivyo yavuze byose mu kiganiro nyene ni bon tweje kuri ikiganiro umugore waramubaza sheri ibi bintu twavuze ngaha ni bon cyane babigumizemo l'artiste aravuga ati nta kibazo babigumizemo ashitse muhira acaratangura kuntera amamenasi ico kiganiro gifute ivyo bintu nisi nashaka bijamwe biki ku buryo aca kwa boss wanje aramubwira ati ndagusavye mumfute ico kiganiro atarukunda bitwarira biki gari rya mbere bimbayeko kandi l'artiste arakomeye so byarashize byamperturbe ukuntu jewe nyine byashize mal à l'aise no ku kazi ku buryo bavuga wayitumira abantu utari siri nawo akaza kuzanira ibibazo ku buryo bafatana decision yuko before yuko ukorana ikiganiro n'umuntu asinye kwanza yemeze yuko je ebona truc comme ça kandi ni ibintu bitrete kandi uruva ngaho no ku kazi kawe baca bakuraburiza icumi ngo wowe nyene kandi fako abantu babimenye atete n'abarundi ntibazi kwasuma ivyo bavuze kuko yuko bazorekeye kindi kibazo tubwire igihe ugeze kuronka amakritike ku buryo utakaza self confidence kwihebura kabisa ku buryo self confidence nyene nkihebura nyene bana hari period iraho baho man najari ariko matero ushobora kubona imvuna yica mugongo uvuga ati wallahi he miziki ndayihevye ni commentaire ni kuri Silent Vibes TV hari umuntu yakomanse ikintu na kibi sana umva yanditse uwo mu jeune asa nabi
nari ngitangura nyene urumva asa nabi nta bishasha vyiwe musa carangira ko ati ngo asa na Francine niyo saba je yari bon kura umuntu avuze ati nsanga Francine ni umustar ni mu boss je navuga ati ni bon mugabo mu nyuma hari izindi commentaire yazinizaniye cyandika ati asa nabi ni mubi rabo kuntu gasa ibiki kuko ndibuke periode yari clean yasa neza urabona so amaze kunyintroduisa yani ni kwa niko urana mekanike utari ibintu bitandukanye sasa iyo commentaire sema sasa ibi bintu ngiyemo kweli kwa mandonga support cyangwa izi critique ngiyemo mekanike nari mpowesheje nikorera fresh nuje sinaronga critique iri negative nari nibereho bien mugaye ibintu bishasha ngiyemo eske no kubimeze kweli byarambabaje ukuntu kandi byarancine muri sana manigiro abantu bose ya kuko ndibuka no mu videaste wa Siren 300 Didier yacyatangura kuzarambira ati bro hindura bro ebona Jean kumengo it's a mock de moi ya hindura man raba turagira gucara bagira ndoki imeze gucanye urabona me I was like okay kumbe na urabibona navyo ari bwambire ebona ni ariko ikiza nuko vyahindutse man kandi ndibaza iyo umuntu yagize iyo commentaire ubu ndazi nawe nyene n'umufana wawe man yaranditse ati ngo sana Francine niyo saba me I was like mugabo urumva ko atari umwana mubi ni bon gusa yatumye ugira ntuze uguhindura look wendegerezwa dawo nico cizayo ya commentaire nka mugabo rero uri umuntu afite umutima woroshe witubiheba direct man bino bintu urasa kugira ntuze bahita gute cœur dur il est dur kandi santé mentale yawe jendazi umuririmbyi ngaha mu Burundi umutuse aca gufungisha ukomase nabi aca kurondeza kandi arazwi kandi ubwo bisanga wowe nawe arabigirira abandi oya nyene urumva afite umutima woroshe yashaka gusipora ari n'undi nzi wari kumuvuga kandi urumva ari n'undi nzi uri mu artiste ukagira nabi gato kandi ugasanga nta nazi savapa ngabo ukapima twumwe cyangwa akumva ariko yimuvuzeko musha mwankana kandi wowe ukibaza umujama none se ko twafuye kuva yuko urumva yuko uba ubutiyemera mama mugabo dutabure ko turi muri show business dutabure ko ari entertainment dutabure yuko mugabo bivana umutima w'umuntu wala kirago mugabo nka jiwe man jiwe nawe ora Alvin wowe turakuza amateka je y'amakoma rero mbabarire ari mbona mbona bakwandika kuri Facebook je ngatwenga ngavuga ati est-ce uyu muntu arazi Alvin uko rameze yuko ari umusawa arazi ko atari umwanya arazi yuko basi yani ngiye kumugora njabona commentaire nyakambye agenda ufite commentaire nkambye jamais wayinda ifu ginda rero abone umuntu ya commencer ngene gahajya abantu bagira muzinya foto ziwe nizinabona mengo ni itere muri akazi ka teklikalaka kuri Facebook asanga afise profile ya Chris Brown ya kera Jesus Bakati urumva rero asaze ibintu bifite kashika afise umutima biragoye n'umugore wanje kera yararira yararira abantu bawe kuri abantu babanuka trouve ça normal en plus de ça ngira ifoto kareka kwiko sabagara namubwira yo naramaze kuroga ama negativité menshi namubwira savale hari gihe ahubwo sozo urayibona ahubwo utabibonye uburama jewe mutanu senda ba provoke niko je mkaze kuri je ndaguprovoka abantu okay bisira jozo wala iki kibazo muwaze ndukunda mama Kaboss mele wanje c'est ko kabisa kibazo cyane cyane ikibazo sikumwe ni cy'abana sikunda n'abakobwa bangahe Kaboss benshi natana kunda niga 5e primaire nakunda n'umukobwa yitwa Chelsea twicarana yari muzungukazi sinzi ni yagetse umva ni benshi kubera yuko jewe n'umuntu akweri nizera urukundo sana yego je peux pas durer umwanya munini ya nari en couple c'est vrai entre temps tukiri ngaho nyene urashaka urumva ko ushaka gutakaza profession yawe kubera urukundo oya jamais gusa bariho sha bariho na roza ubaje ikintu kimbeshe jewe kubera mukoyu wewe ncevuga hama après soit utibangira kandi kazi canke iyindi profession yo birenze kutiye yibanje wumva y'abantu bafise imani bon ni nk'ubu rero na je par exemple akubwire ngo kimiziki iyi nyine
ngo ndeke imiziki Chérie Alphine ndagusaba ikintu urashobora kuza Canada hari ubundi buzi bumeze neza ivy'imiziki kubihagarika bibaho ahubwo nyine njikana ndamera yaci nitegaruka inuma n'inkuri na cyane apara nguruzi none Kaboss si wa mani wowe watangwe kubikora ryari wabaye devyeje ryari yabaye devyeje ndagusabe urashobora gushama kandi usanga nigiye wadevyeje nya muntu nyine mwabikoze wewe yari umutekinisiye wa atari yari umuprofesseur oya by the way bareganye pilipi babarira oya nyene bro byari bakubwiye yo bro nukuma sava uri kuri oya no nyene l'experience nende ifise byari byo mu muji ubizi experience nenda bizi bisigura yuko ni kwa kundi nyene basi wize ikintu mu ishuri hageze umwanya wa pratique hari bimwe bitaza kugora so experience nenda yize ngiye muri pratique rero kwaje kwa plan yari fresh sana mugabo sinzi nijya oya urabizi man isema tu ikibazo kurikira mabyo okay tugaye winjize kwezi Jean kuri YouTube yanje by the way kandi abwiza ukuri je posta rimwe mu kwezi so sindagira kuri level yo kuronka amafaranga menshi nayo maki utwe kana sense asha neza kandi cyane uziyaranse je ndabirasa hari abantu binjiza amafaranga menshi abantu wenyine jewe ni madame wanje gusa bivuze kuri jewe kandi aga amafaranga binjiza si make plus de $300 mon frère si make ahubwo foko tudigira deba ico kintu jewe mani je ndumukozi tundazi cyangwa mu buterere urumva ewa nagusina mashanariye ntawogira manda zikura nkanja muri ville nkagira vlog bagakoma induru kumbe yande kuri YouTube muje kuraba mani je ningize ku kwezi n'umuriyoni bon ikibazo kurikira ni kiki kimaze gukura cibisazi bw'urukundo kimaze gukura cibisazi bw'urukundo ndamaze guha gift umukobwa niyo gift yari very straight mu mutima kandi nawe ndi mukobwa ndabikorera yarafise plan yo gura imodoka umukobwa naraterereye amafaranga kugira gura imodoka kandi nawe atayufise naramuhaye nari mfise nari ndamukunda mugabo kandi uwo mukobwa niyo yacenyereka yuko nta rukundo ruhari kuri bashiki bacu kuko byaraheze and atari oye gene kuri akomana afituma ararenze ibaze mani wowe ntani mufise ukacuterera umuntu kugura umuduga yarafise plan yo gura imodoka kuva kera byari n'umukobwa gwiye ati je nafise indoto yo gura imodoka yiwanje biki none chef sangaye je mfise yanyu none basi reka je ngwane nko muri 3 mois 4 mois ayo nza kuronka minta ko investir amabeche birangira ukuntu so yana wari maze kuba uri umwana mubi kukiwa ndetse ndagukunda Pole sana mama. Kiasi kurikira. Uramaze kumasyoba? No. How comes ni masyoba? Sinize muri internet y'abahungu gusa. Ndiyemera niko bogare. Et tu trouves que c'est bon ou c'est mauvais? C'est mauvais. Masturbation c'est mauvais. Muga du l'autre part ya bintu bigisha yuko masturbation ari nziza. Kandi nta kintu kitabura ama conséquences cyane. Tout est mauvais. Kiasi kurikira mbese kwese cyangwa kumengo je na tataye Ikora amedi 14 oya ni kubera ibindi basukwa geturensera muri tari muri nakubara 14 14 ni gute urafise le des plans cul ni baba abakobwa muhora just for le sexe mugabo atanze atahora simufitani na sex friend yeah none se kuba cyanditse mu gifasi yo cyanditse mu cyongereza n'iki no kuri kimara mu gifasi ntacu narizi ko ari bo je ndavuga sex friend naca ndagitanga je ndibaza yuko kugira umu sex friends bisigura yuko umuntu yamahari ngaho wonye bikakwa mabi bimeze ukunya je naho hari gusa yene gusa yene bishitse tu kubera je suis pas marié comme Alvin Smith je suis pas marié kandi urumva bishitse turavibinga fo okay ikibazo kurikira ni
asha binashikambira ndababwira mufuta waragize anategetse si uramaze genre kuborerwa gose genre ushaka kutubwira dega wakoze jena nzoganya by the way I don't drink beers asas kigera mboreko bashaka kutubwira ta pire des dépressions amicales genre moi dépression akize yumu ami wawe nano yo mwijabe hari twaje koga mu nahangwa rero twagenda turi gikozi sasa rero umunsi umwe twageze kuja koga nahise umugenzi wanje ari proche sana sasa rero hari aboro twaja mu kimanga tumanuka indani mwijabe hariya mu nahangwa kote avindoramo ya kote yo ko barapi boy kuntu nyene sasa rero umupeti twaradugaye ijoro twapiga kasi gushika amazi rero wewe yaguye nabi aca kwibuye aca ari kubita ko ngahanye aho nyene rest in peace polisa ashaho nyene direct urumva nk'icyo kintu nk'icyo kuva ku mutima sinshobora kandi ico gihe je nakina muri equipe itwara pipiniere ya football twambara amayo ya Cameroon yabambwira ati sunigabiye amayo ya Cameroon rero namanimbuka iyo image rero kuno nigeze ndayimuha so OK urashaka kutubwira igihe quand on rencontre une fille ikintu cyambere rawe Alvin yavuze ko akunda ingiti wabaye na maybe nyashi ni vibe yangu nanyica nyene nuzanye apparence mu maso oya first inyuma apparence ni mpene irayifise ndakunda yego big nyash kandi nyashi timeze fresh sana hama ikindi kintu nza kuraba apa yananehe singaruka mu maso amaso biza mu nyuma ndaba nyene ingeso ziwe ingeso ziwe nyene kandi jewe umwana wo mu giti ni fresh umwana wo mwisite ni fresh na sinovuga ati ngo je préfère amaso mani na mask unyambika canke ukagira ukamugurira utuvuta bizofata inzira oya mgamero kuvuga yuko ufise nani imiti y'abantu bashaka kukongera ko isusu cyane projet warayihetse umugore wanje iyo cyayumva foto umengo nyene bana kuko urumva iyo miti ndayizanye imwe iri mu gitero ngakorera nkayo haraza kandi abakiriya bakakora baranakwandikira inbox bakubwira ati turashaka no ufite jewe ko yanyene mama yaravanze no mu Tanzania ni nafise mu family hariya nyine cyane ifise imigambi ko hariya biruzuye ufite hariya se birasanzwe umva babizwi ushaka isukinga no kugenda kwa kanaka ufite ni business birazwi ko abantu bose babikora rero namaze kuvyumvira mugabo urumva ni jewe ca ndayigira rero nca ndavyumvira ko ndumva akayivyura nca ndavuga wapi ko yashobora guca ibana nca ndavyihoza kuko hari ibindi bintu jewe shobora guheba par l'amour par contre dans ndumusazi cyane cyane je maze guheba kuri urukundo mugabo hari ibyo mbamura ko ari kinini ntoheba nko gukora ama vlog y'iki ko amaze ko binyinjiriza ndamubwira yo ndiko ndinjiza ntukura bizi yuko je no bura mahera ku kwezi urabizi ko na utayafise ko buca banyirukana kandi urabizi ko je n'umugabo sindi umugore wo kwicara hasi sindi umugabo sindi kibuga cyo gusaba amahera donc ntigizo kupambana je benda kubaza Alvi ukitangura kundana niyana harabaye umwanya muto yuko aba mushuga mami wawe Jean kubenkira kanoti sana agusponsorize en fait je ni na dige twakunda nyine ça dufite ibindi bidemu diaspora byinshi en fait yagiye mu bandi urumva kuko nawe nyine dige twakundana nashaka kumuprofita nk'abandi urumva kuri arakuzi je ndi directement mugabo igihe rero duhura nakesanga wewe atameze nk'abandi umutwe ya mugabo ndavuga none mu sister kumwe ushaka kwigira nyene kidemu cyanje mugabo kumwana je nari umupleje na bintu by'abademu je ngiye manje nafite ibidemu byinshi cyane ma nawe nyene ari mu yarazi kucyo gihe twahura ari mu yarazi urumva ko nawe ni nkuko twahuye kubera icyo kindi nyene cyana na cyagende kandi babarizwa Canada gose je man jewe je na audience yanje ku YouTube Canada ni ya mbere uburundi buzu bwa kabiri urumva mugabo rero igihe twakundana nacemona atandukanye n'abandi datwe naciye nkasabose nakubara kubyame bikintu kubera we nta kintu bitwaye kubera wewe narebye ibintu byinshi narebye benshi kubera we
kari sura ngo namahera yampaye atari namahera yigeze amaho ujya mukobwa ahubwo umunsi wa anniversaire yanje kera torakunda niyandungikiye $100 icyo gihe $100 urabona yuko akubikiye yego yari menshi mugana nisoze manifeste abandi mani baya ariko nyene urumva igituma namwemeye nuko nasanzwe atandukanye n'abandi no mu mutwe voilà c'est ça mbeta tugeze ese ko na demani ngiye umugore wanje mani wabibagiye ngiye umugore wa urukundo man ni vyari nashase kuvuga ja ko umuntu ashobora guheba ikintu kuri umugore cyashanye mani wo okay wona okazi yo guserukira Burundi hanze nawonyeka bro imbere tumve kuri umupatriote oya shaka burya abantu banyika baba patriote ni saba patriote patriote man atari patriote gihugu ciwe nibibaho exactement gusa yene mwese afise ubuzima bro kandi ubuzima uziko hari n'abantu bahindura amadini kubera ubuzima akavuga je ndemeye kuba umukatolika kubera ubuzima ndemeye kuba umuislam kwa sababu ya maisha kandi ni dini irabirekurira sema bro nimbona iko ari ahantu ushobora kuronka ico rirenza idini ni ku mutima merci sasa jewe rero ndosi yo diri yo kubusha kwa dufate nka state to dumbwi ngo Kaboss twagwa mu MC Clevin Makana California kwiki muri bigerageza sha je ndibaza yuko naciga nino frame bana mina jibakiria kure vraiment nukuri ninde tu hakuna tamtu umwana za kurudiria mzee shaje no kwigumira hari ya sinonyika mugango nyike ngo nyene no bicisha muri we nziza muga we nziza yazi ubona batera article ko babira baze ubwo babwire rero jewe wese bazi ubuzi kandi umva jewe ndi umuntu apamara cyane kandi rero je nababwije ukuri je nasigaye ino kandi mubaze ngo nagise je ndino bari ngira ndodera ubuzima ukatwapira true story ya Brazil nasigaye ino bya ndodera ubuzima babarire je ngubino ewa muvuga ko nanyise mugabo je ndapostiza ibintu kugira ngo ntimubaze mumbura muvuge ngo yacyapotera ku social media je ndarapostize ndarabatayise bro tindagiye wabarundi mtu ni la vache originale no batera article kuva mu buterere kugira mu gaseke ubu tindagiye ugana ngaruki mumbwire uconera mashanarire kuva mu gaseke bigukiya mu buterere simva naho zigi police manigira umusazi n'ukuri kw'Imana none baba type baba banyikira Croatia nimba ari Croatia bari bajyanye urabashikira bari jarano je ntonyika voilà bivara n'ahantu fra Europe sinonyika cyane Europe sinonyika kabisa Amerique Australia n'ubu ufise umugore muri Canada afite dossier ya Canada ngiye Australia singaruka dossier zo bandaniza ari yagereza aya Baptiste bamuririye muhari bifes kiye jya Australia caragaruka kubiri nawe warigiye muri liste y'abantu bavuga ati bro de connaît en fait avec la vie bro umuntu wese uriyumvira bifes mu afise imyaka ingahe afise 30 ko je mba afise 28 bifes arandi utakanda bizi okay umuntu utangura gutegura paso yawe ryari muri ino myaka nyene kwachora isi ufise imyaka ingahe yo gukora kugira ngo ushobore kwicara ugiye ivyo wakoreye bro simaka twese tubeho nkuko bavye bacu babayeho canke abakuru bacu tanibandi twabura mane hasigaye imyaka ingahe kugira dukore eske ahandi hayo opportunity ngana gute ku buryo nkoze mu myaka ingahe nzo bafise ibinibi eske hariya ndi kugira ngo nshikane amahera ya naya bizonsaba imyaka ingahe oya donc urumva mane hari ibintu tuzo kuvuga bro nimba jewe una comprendre tayari twagejeje Kaboss for real wakoze cyane kigero cyabaye kirekire ko yatwagiye turesera mu bitandukanye mugabo na nivyo bintu byatwiganira kiryoha kubera yuko iganira burya sukuza ngabo Kaboss gute isawa ngo umaze kugira ibyo bakobwa bangahe ngo umaze kugira iki oya ahubwo nibi bintu tumwe twenseramo sa aide na nivyo bituma abantu baba interesse kuko ubuzima two turavuga ni benshi babucamo kuko bumva ko nabo bashikiriwe voilà Kaboss merci beaucoup man mane bayezagire mwese ndashimiye abafana ba best of ndashimiye CEO wa best of ikintu namubwira ni kimwe gusa urafise umuntu ari genius gose arabizi man nimba bamwiyumvire mu mesha mubawe cyane brother simana kubwira ndashaka murisha mbere kamera yego shabeba nta mukope afise
yarayitubwiye navuga bari bizi yego ari depribe nanje na mukopine fisi ari deception best of fam turaberanye canke undi grand frère atweta yo mugabo yo wewe uyu sha yo uracari umwana wavo mwono kare undi grand frère wanje